wa TV Burundi, ukuri kw'ivyanditswe mu bijanye n'ijambo ry'Imana. Naam, salamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wa salatu wa salam ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Mustafa Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Naam, bakunzi ba Dawa TV Burundi, alhamdulillah murabona twagenze mu imisozi miremire cyane kugira ngo tubandanye tubashikiriza ibiganiro bijanye n'ijambo ry'Imana. Basi rero alhamdulillah twashikanywe rero no kugira ngo tumenye cyangwa dutohoze ibiganiro cyangwa ivyumviro biri mu mitwe y'abantu na cyane cyane ivyo bibaza ku Islam. Abantu benshi baribaza mbega Uislamu niki, mbega Muhammadi niki. Impamvu rero nagiriwe amahirwe ko yamaze kubazwa cyane ibibazo bijanye na Muhammadi, ibitangaro yakoze, ikuntu yabaye intumwa, vyagenze gute. Basi rero kugira Dawa TV Burundi mukore subscribe, abone, comment na share kugira ngo ibiganiro byacu bijye birabashaka byinshi inshallah. Okay, basi rero nahuye n'umuvandimwe asoma cyane, Sheikh akunda gusoma ibitabo, nshaka ndamubaze mbega Muhammad ninde, Muhammad vyagenze gute, yakoze iki, ko atagaragara mu bitabo vya Bibiliya nkuko abandi cyangwa izindi ntumwa zigaragara n'ibitangaro zakoze. Ego, assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Murakoze cyane kumbaza ico kibazo cyane sikira yihangayikishije. Barakunda kubaza ngo Muhammadi mbere bamwe bakaniyumvira ko tunamusenga ngo niyo mana y'abayisilamu. Yego. Muhammadi ntigeze aba imana y'abayisilamu, kandi nta nubwo azigera aba n'imana y'abayisilamu. Nuwo senga Muhammadi ntazo bataniye n'usenga Yesu, no kuvuga bose bazo barabahakanyi. Uwo genda gusenga Muhammadi cyangwa senga Yesu, uwo nta kinda azohembwa ku munsi w'imperuka atari umuriro wa gihonomo. Muhammad rero yari umuntu amaze kuba umuntu, yabaye intumwa y'Imana, yasozereye izindi ntumwa, arungikwa ngaha ku isi. Sawa kabisa. Ubu rero Sheikh aratubwiye ati n'umusomyi kabisa ngerageje kumviriza. N'umusomyi w'ibitabo aratubwiye ati Muhammad ntasengwa, Muhammad ni umuntu na Yesu ni umuntu. Uwo senga Muhammad cyangwa gasenga Yesu azohora n'ibihano by'Imana ku munsi w'imperuka. Ariko no munsi turaza amadini menshi asenga Yesu n'indirimbo bakaziririmba, ndagusenga we Yesu, we mana yanje, Yesu Kristo uri Imana nzima. Ivyo rero reka twumve no kuri Muhammad byoba ariko biri canke Muhammad mbega yoba ni kubereka atagaragara muri Bibiliya canke yoba agaragara ugasanga abantu bitubisoma ku mu gitabo cya Bibiliya Muhammad aragaragara. Gusa kubera abantu benshi bagiye bagwanya Muhammad kubera ariwe muntu yasozereye intumwa, akazana ubutumwa buyobora abantu buvuye ku Mana, abantu rero bagiye baramugwanya mu buryo bwinshi butandukanye. Harabagiye bamwita ngo ni ingurube, harabagiye bavuga ngo bamufundikiriye mu ngunguru ngo ntiyazuka, cyo bituma ngo batagira ingurube ngo yari ingurube. Ivyo byose bakabikoresha mu ntumbero ushaka gusevya no gusuzuguza intumwa y'Imana Muhammad. Okay, ubwo nibaza yuko abakunzi ba Dawa TV Burundi muri ko muramukurikirana, ariko turaza gusaba atwereka ivyemezo aho Muhammad agaragara. Kwa tubwiye ati muri Bibiliya aragaragara, ariko hari impamvu batagiye badoma ku izina ngo batubwire izina Muhammad. Araza kuduha ibimenyetso rero bigaragaza nde Muhammad. Kumbe impamvu Muhammad rimwe na rimwe atagaragara mu bintu bimwe cyangwa mu mvugo zimwe no mu nyigisho zimwe, impamvu nuko hari abantu badashaka ngira ku idini rimenyekana. Byo bariko biri niko bimeze ko twese twakuze batubwira ko Muhammad ari ingurube, kandi Muhammad akaba yabaye mu bihugu byo mu Bugaragwa. Nkabanzi yuko mu Bugaragwa kugira ubone ingurube n'ikibazo cy'ingurube zikunda ahantu hari amazi, hari ibyo zirya, ariko kugira ngo basevye gusa nta batahure Muhammad, kandi uzi ko n'Imana bujije abantu kugira ingurube baca bitwaza ngo ni kubera ingurube ngo ari Muhammad. Ivyo rero bakabivuga kugira bamusuzuguze, berekana yuko atari intumwa y'ukuri, kuko barazi yuko basomye ivyiwe bose bocika abasilamu, kuko uza gusanga n'isi uno munsi zikiratemberera ku nyigisho z'intumwa y'Imana Muhammad. Okay, jewe mu misi heze natembereye mu ntara ya Kirundo, aho bita muri commune Busoni, aho bita ku mutumba wa Ruziyege ya kabiri. Mpura n'umusore bamwita Sibomana. Uwo musore yagerageje kumbaza ibibazo byinshi cyane, shaka byarananiye, shaka ubimfashemwe. Ikibazo cya mbere yambagiye ati turabona Yesu akora ibitangaro cyane muri Bibiliya, tukabona izindi ntumwa ba Mose bakora ibitangaro muri Bibiliya, none ni kugira twemere ko Muhammad nawe ari intumwa y'Imana koko, mwotwereka bimwe mu bitangaro Muhammad yakoze. Imbere ko tuja mu bitangaro, nagira ndaguhe inyandiko imwe nibutse iri muri Bibiliya muri Yohana 16 murongo w'indwi. Haravuga hati atariko jewe ndababwira ukuri, ikizogira ico kibamarira nuko jewe Yesu ngenda, aduko jewe Yesu ntagenda umwitsa ntazoza kuri mwebwe. Umwitsa n'umuntu, hari abantu bakunda kwitiranya ibintu bakumva umwitsa bakamwitiranya na mpwemu yera. Imirongo yavuzwemo mpwemu yera ko azoza irukwayo, ariko uyivuga ati umwitsa ntazoza kuri mwebwe.
yani hariho integuza itegura ku muntu ego sawa. ego hariko turasigura igikorwa c'umwitsa ninagenda nzomubarungikira uwo ariko aravugwa n'intumwa y'Imana nde Muhammadi yuko niyagenda Yesu niyagenda azorungikana na Muhammadi akaza ngaha kw'isi tuvuze rero umwitsa azoza ngo bamenyeshe ivyicaha n'ivyo kugororoka n'ivy'amateka kuko abantu ngo batanyizeye jewe Yesu nukuvuga abantu bamaze kureka kwizera Yesu akabara ati ndi ngaha kw'isi ndiko ndigisha none abantu barananiye gutahura Yesu yaciye atubwira mu ico gigabana yuko azorungika umuntu aje amukorera mu ngata wumva umwitsa ni integuza uwo mpwemu w'ukuri niyaza ngo azobamenyesha ivyicaha n'ivyo ukugororoka kuko azoba yabira kuvyanje kandi ngo azobarongora ngo abashitse kukuri kose azobarongora abashitse kukuri kose uko kuri rero niko yazanye intumwa y'Imana Muhammadi naco gitangaro ca mbere igitangaro ca mbere Muhammadi yazanye yahumekemo igitabo citwa Qur'an kivuye ku rubaho gweranda ruri mwijuru ko ora Imana rugira vyose Gaburiyeli caraza avugana nawe aramuha ubutumwa ubwo butumwa buca buyobora isi uno munsi urabona navuze ngo bayobwe n'amajambo y'Imana benshi baca bagarariza kubera n'amajambo yazanywe na Muhammadi atuzanira igitabo gikomeye cyane cyitwa Qur'an igitabo kivuga amateka igitabo kivuga n'ivyo abantu barabona uno munsi abashakashatsi batari babwamenye mu gihe cy'intumwa y'Imana Muhammadi ariko uno munsi biriko biraba aho yatwigishije ibintu byinshi ibijanye n'isuku ibijanye n'ivyisi ibijanye na politiki ibijanye n'igisirikare ivyo vyose baza gusanga byaramaze guhishurwa n'intumwa y'Imana Muhammadi muri ca gitabo ceranda Qur'an ico naco kikaba ico gitangaro ca mbere gikomeye intumwa y'Imana Muhammadi yazanye ngaha kw'isi yazaniye abantu nuno munsi kaba kibayoboye biriko biratahurika aratubwira ati mu bitangaro igitangaro ca mbere kigaragara no guhishurirwa igitabo ceranda Qur'an ngerageje kuraba ni nayo mpamvu ngira uza gusanga abana benshi ba Kisilamu ugasanga umwana w'imyaka 7 imyaka 8 imyaka 10 ugasanga ico gitabo yagifashe hehe mu mutwe biraboneka ko ari igitangaro kiva ku Mana kuko ugerageje kuraba sindabona umukristo ashobora gufata Bibiliya cyangwa ikigabane kimwe ca Bibiliya mu mutwe noneho rero uwo musore yarabandanije arambaza ati Yesu yarazuye Lazaro aratubwira ati Musa yakubise inkoni ku kiyaga gicika mu ikaburimba abanyisirayeli barajabuka aragerageza kumbwira ibitangaro vyinshi vyakozwe n'izindi ntumwa z'Imana Yesu yarahumuye impumyi byagenze none Muhammadi nawe ni kihe kindi gitangaro kigaragara yakoze kuko avuze ngo yakiriwe Qur'an yarahishurirwa ukamubwira ko ari gitangaro araza kuvuga ati oya na Yesu yarahishuriwe Injili na Musa yarahishuriwe Taurati na Daudi yarahishuriwe Zaburi none ni ibihe bindi bitangaro ko tubona Yesu yazuye Lazaro mumva akamukura ari muzima none Muhammadi nawe ivyo byaramunaniye gukora urakoze cyane mwarimu kumbaza ikibazo nk'icyo ni ikibazo cyiza kandi cy'amatsiko ikibazo gitomoye jewe hari ibintu nkunda kubwira abantu ego Muhammad yarahishuriwe Qur'ani Mose ahabwa Taurati Yesu ahabwa Injili Daudi ahabwa Zaburi ariko nabwo bazononye turabona amasigarira yazo ni naco gituma ndakubwira ati ni ikihe kindi gitabo uzi mw'isi umuntu ashaka kugifata cyose mu mutwe atari gitabo kiranda cya Qur'ani n'umurongo wa Qur'ani ukaza ubivuga Qur'ani 17:106 aho Imana ibwira abantu tuyahishuriye Qur'ani buke buke kugira ngo ishobore kora ko abantu babifata mu mutwe nta kindi gitabo kihari ku isi umuntu yofata mu mutwe cyose uzombareze pasiteri ishobora somera ikigabane cyo muri Matayo 2:8 uhere 2:8 cyose ukimare nta mupasitori n'umuzoronke gusomera ku mutwe biragaragara cyane kabisa niki ni gitangaro kuko kubona umuntu afata igitabo mu mutwe kigizwe n'isura 114 biragaragara kabisa yuko ari gitangaro kiva hehe ku Mana none nta kindi gitangaro mwatubwiye kimwe cyo gufata Qur'ani guhishurirwa Qur'ani nta kindi gitangaro cyo bakigaragara mu byo Muhammad yakoze urakoze cyane kumbaza icyo kibazo kandi ikibazo kiza cyane Muhammad yakoze ibitangaro bikomeye cyane hari igitabo cyo gusomamo kiravuga ati miujiza iliyotokea mikononi mwake na matukio yasiyokuwa ya kawaida ambayo akili inayaona ni muhali bali haiwezekani kutokea kwa asiye kuwa mtume wa nabii Muhammad wa nabii wa Allah. None iki gitabo muri cyangwe inyandiko cyangwe izo nyandiko ho mwazisomye ndumva zasometse mu rurimi rw'igiswahili kandi abariko barakurikirana Dawa TV Burundi usanga bumva indimi zitandukanye hari abumva ikirundi ugasanga ntibumva igiswahili abumva igifaransa ugasanga ntibumva igiswahili none dushaka basi ubigerageze kubera nari turabarundi kandi turiko turavuga ikirundi ndashaka kugerageza dusobanurize inyandiko mu kirundi ati ibitangaro byabonetse ku ntumwa y'Imana wa Muhammad nta wundi muntu yobishobora kubikora atari intumwa y'Imana nico nashatse kubwira ni naco gituma tugiye kubiraba kimwe ku kindi ndagusigurira ndaguha ibitangaro nk'uri 5 canke 10 kuko Muhammad yarakoze ibitangaro nk'igihumbi
ego uravuze ati rero Yesu yarazuye Lazaro Yesu yazuye Lazaro yimariye iminsi 3 mumva hari n'abakoze ibitsumbi bya abazuye abasumba Yesu yazuye none turetse Lazaro ubundi Yesu yazuye ninde okay ati Yesu yarazuye Lazaro atariko hari abandi bakoze ibitangaro cyangwa izindi ntumwa zakoze ibitangaro bisumba ivya Yesu wazuye abantu barenga umwe ariko Yesu yazuye Lazaro gusa ariko rero reka twifashisha ibitangaro by'intumwa y'Imana Muhammad kuko mutubwiye ati ibitangaro vyabonetse cyangwa mu ntoke z'intumwa y'Imana Muhammad ati ni ibintu bitari bwagaragare no kuzindi ntumwa turashaka rudusobanurire bimwe muri ivyo ni ibihe urakoze cyane igituma nande bivuze nuko buri ntumwa yose yagenda ikora ibitangaro bivanye n'igihe cyayo bivanye n'igihe irimwo ego nka Mose ivyo yakoze sivyo Yesu yakoze ivyo Yesu yakoze sivyo Muhammad byose yakoze ivyo Muhammad yakoze Yesu navyo yashoboye ivyo Mose yakoze Yesu ntiyabishoboye kuko Yesu nta nkoni igeze hinduka inzoka Yesu urazi ko aciye ku mazi hejuru ariko Mose yarindiriye ko akubita kw'inkoni acemwo hagati n'intumwa y'Imana Muhammad hari igitangaro gikomeye cyane yakoze mu gihe cy'intumwa y'Imana Muhammad hari mu gihe cy'abahakanyi ariko arigisha ubutumwa haca haraza nkuko tubisoma turasoma amadusigure ati kupasuka kwa mwezi habaye umuntu yitwa Al-Walid bin Mughira uwo yari umuhakanyi na wengine miongoni mwa makafiri wa Maka hamwe n'abandi mu bahakanyi b'Imaka basavye intumwa y'Imana Muhammad wari muomba mtume Muhammad muujiza utawuthibitisha dai lake la unabii na utume gishobora kwemeza vy'ukuri ko ari intumwa y'Imana nuko ari umuvugishwa Mana kwa hiyo mwezi ulipasuka kwa ajili yake atukwezi kwa rachitse mu bipande kubera intumwa y'Imana Muhammad ukawa vipande viwili nta yindi ntumwa yigeze pasura ukwezi gushika mu bipande bibiri kiretse intumwa y'Imana nde Muhammad kipande kimoja kikawa juu ya mulima na cha pili kikawa chini ya mulima intumwa y'Imana Muhammad amaze gupasura ukwezi gice kimwe kiba hejuru ikindi kiba munsi y'umusozi akawambia ati nimurabe ati nimuvyirabire baadhi yao wakasema tumeona mwezi kati ya myanya miwili ya mulima abantu baravuga bati twavyiboneye ukwezi kwa kitsemwe ipande bibiri igice kimwe cyabaye hejuru y'umusozi ikindi kiba hasi y'umusozi hanyuma Makuraishi n'umuryango w'abantu baba mu gisagara cyeranda cy'Imaka baca babaza intumwa y'Imana Muhammad baca babaza abandi waliuliza watu wa mji mwingine baca babaza abandi bo mu yindi bisagara bati je mumeona mupasuko wa mwezi abantu baravuga bati baramaze ati mwabonye ingene kwezi kwa pasutse nubwo babwishi nawo wakawaeleza kama walivyoona na kati hii ico gihe nyene Imana rugira byose cyayurutse kigabane muri Qur'an citiriwe suratul Qamar ikigabane citiriwe ukwezi cha 54 sawa kabisa biriko biratahurika intumwa y'Imana Muhammad yakoze igitangaro kandi mu mateka tuko turigishwa ibijanye n'ukwezi batubwira ko ukwezi gusumba isi cyangwa gusumba ijuru n'isi ukwezi rero bivuze ngo ukwezi ni kunini cyane ariko ku gitangaro cyakozwe n'intumwa y'Imana Muhammad yaragufashe mu ntoke araguca mu bipande bingahe ibipande bibiri abantu bose baravyibonera n'amaso yabo sawa kabisa ico rero kiragaragara ndibaza abantu bakunda kumbaza ivyo bibazo na cyane cyane umuvandimwe wacu igihe azoba reka aradukurikirana Sibomana aze yumve nk'iki gitangaro kuba hari icya kabiri igitangaro cya kabiri intumwa y'Imana yavuye mu gisagara cyeranda cy'Imaka agiye mu gisagara ca Palestina hamwe twita hari umusigiti wita Masjid Aqsa urahabona nk'abayahudi rigo baragwanira barondera kwigarurira hajya Muhammad yaragiye mu ijoro rimwe araragiye mu ijuru araragarutse agiye mu ijuru acaza tuzaniye amasengesho dusenga 5 ku munsi ayakuye mu ijuru kandi amaze kugenda mu ijuru yasanze yo hariyo ba Mose harimwe ba Yesu harimwe intumwa zose n'abahanuzi babayeho bibereye mu ijuru aza tubwira bamwe bose n'ijuru barimwo nta yindi ntumwa y'Imana yabaye ngaha ku isi yagiye mu ijuru iragaruka na Yesu yaragiye n'ubu ntaraza okay bora bakunzi ba Dawa TV Burundi abakristo abayisilamu abose bariko baradukurikirana mukora comment sabone share na subscribe ubwo rero ati niyihe ntumwa y'Imana yindi uretse Muhammad nabandi naba Eliya naba Henoki uretse abo nibo tubwirwa ko bagiye mu ijuru badapfuye kumbe Muhammad nawe yaragiye mu ijuru aragaruka atuzanira ngo amasengesho ngahe 5 ku munsi dusenga ajya dusenga mu gitondo saa 6 saa 9 na hajya ku mugoroba bugoroba hamwe najya mu ijoro saa 1 nico ni gitangaro gikomakomeye cyane umuntu yagiye mu ijuru akongera akagaruka akaduha n'amahabari ngire mu ijuru ko nawe wo yakubaza ndibaza ngo yadusomera ubwo rero noneho tubwire ikindi gitangaro coba kigira gatatu kuko bakunda kubaza byinshi bitwaje Yesu yagendeye ku mazi yahumuye impumyi azura Lazaro ngo yarazuye n'undi mwige mumwe arakiza abanyamibembe none Muhammad ibindi bitangaro bikomakomeye bigaragara yakoze nibi Muhammad yarakoze ikindi gitangaro gikomeye hari umusangirangendo w'intumwa y'Imana
Muhammad yitwa Qatada. Qatada. Qatada sinzi kurigera umwumva mu mateka y'abayisilamu. Naam. Yarigeze mu gihe c'intambara ya Uhud. Yari intambara ikomeye cyane. Ijisho ryiwe ryarakorotse bivanye n'ibibazo byo mu ntambara. Rirakoroka rirene namakarigarukira ngahe fu y'ijisho gutya gatoya. Hanyuma intumwa y'Imana Muhammad rya jisho araritora risubizayo. Amaze kurisubiza basangira ngendo bose birabatangaza. Muhammad rya jisho ararisubije. Urazi ryamaze gusokoka gene na kumutsi umwe Muhammad yarishubijeyo rica risubira kubona gusumba n'irindi rigenzi ryaryo ribona cyane. Ico ni kindi gitangaro cyakozwe n'intumwa y'Imana nde Muhammad. Kumbe abakoze ibitangaro byo guhumura impumyi no kuvuga na Muhammad mu ahatwa mushiramo kuko nawe yafashe ijisho ry'umuntu ryagira rikoroke barirashe kumbura ari mu ntambara noneho ararisubije mu ngo riciye ribona gusumba n'iryari risanzwe ritakomeretse. Ico gitangaro kabisa turumva aho gikomakomeye cyane. Turabandanye rero tukubaza mu bimwe mu bitangaro kuko abakristo babitahuye biraza kuba byiza cyane kugira ngo nabo babandanye bamenye ibitangaro byakozwe n'intumwa y'Imana nde Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kukijanye n'ijisho intumwa y'Imana Muhammad zico cyonyene yakoze. Ali ibn Abi Talib bimwe na Abu Talib umusangirangendo w'intumwa y'Imana Muhammad yitwa Ali. Nawe yarigeze kugwara amaso yiwe aragwara bazantu bose baragwara amaso ugasanga umuntu ari karabona cyo ugasanga agwaye amaso nkagiye myopi. Intumwa y'Imana Muhammad mu kumuvura yaraje arahuha gusa ati amaze guhuha ubwo nyene ijisho rica rirakira amaso yiwe yose acaba arakira ntiyasuye kugwara amaso ayo yose ni igitangaro cyakozwe n'intumwa y'Imana nde Muhammad nuko byagenze. Okay, biriko biratahurika Yesu mu guhumura impumyi yakiriye amate avurungu twondo asiga ku maso. Muhammad nawe yarahushemo gusa impemu umwuka uva mu kanwa kiwe. Cyo gituma abayisilamu nkunda kumva bavuga ati ni intumwa nyeranda ebana amajambo yavuze yashikiye mu kanwa keranda bizanywe n'umutumwa mweranda. Alhamdulillah kabisa ndumva birakomakomeye cyane. None wo tubwira ikindi inshallah kugira ngo abantu babandanye batahura. Ni byinshi cyane abantu bavunitse bakavunika ibihimba by'umubiri nk'uwitwa Ibn Ahkam. Intumwa y'Imana Muhammad yarigeze kuvunika bari mu ntambara ya Uhud. Mu kumuvura yarahushe gusa arahuha ati ubwo nyene aho yavunitse amaze kuvunika ubwo nyene barakize. Ibyo byose n'ibitangaro byagiye bikorwa n'intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nibaza kumva ko bikomeye cyane nawe ngira uravyumva. Ebana birakomeye cyane kabisa ndumva biriko biragaragara Yesu ngo abacumbagira bagenda neza niko nama numva ababivuga none na Muhammad nawe abavunikiye ku rugamba ngabona amaguru yabo arakize ku bushobozi buvuye kuhoraho bikoreshejwe n'intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Turabandanye rero tukubaza hoba hari ikindi gisigaye cyangwa yoba yakoze ibyo byonyine umaze kutubwira. Nukuri nyimbo kibikeneye ndacavuga. Bandanye rero dubwira kugira ngo abantu babandanye baronka ifayida abatari bazi Muhammad bamumenye kuko twumvise no muri Bibiliya Yesu yaramuvuze. None bandanye rero tubwira ibimwe mu bitangaro byakozwe n'intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Igitangaro gikurikira kuna mti ulishuhudia utume wa Nabii Muhammad. Igiti cyaremeje ko Muhammad ari intumwa y'Imana. Byagenze gute? Mtu mmoja Mwarabu, umuntu umwe mu Barabu alimusogelea mtume na mtume akamuuliza yule mtu ujya muntu mutuma intumwa y'Imana iramubaza ati yari mubeduye ne bantu usanga tuvuga ati nabamanuka batari abanyagisagara mu gisagara c'Imaka tewe beduye yani nabo Barabu nyene baba mw'ibyo birere atari byo mu gisagara yani baba mu misozi nkuko tuvuga abantu ba ruguru abantu bari Bujumbura barakunda kuvuga cyane ati abamanuka abantu bava ruguru. Aramubaza ati wewe beduye unakwenda wapi? Wa muntu w'umubeduye aramubwira ati akajibu hivi ninakwenda iliko familia yangu ati ngiye ahantu je hari umuryango wanje. Kweli Mtume akasema waonaje ukaenda kwenye kheri ati ubona tugiye kuvyiza uzenda kwereka ivyiza. Yule mtu akauliza ni kheri ipi hiyo? Ati nikihe ico ciza uri kurambarira? Akasema ukiri kwa moyo wako na utamuke kwa ulimi kwa ulimi wako kuwa hakuna mola mwenye haki ya kuabudiwa isipokuwa Allah peke yake. Muhammad amubwira ati iciza ndaguhamagariye nuko kwatura ukoresheje akanwa kawe ubikuye ku mutima yuko atayindi mana ihari kuye gusengwa vy'ukuri kiretse uhoraho Allah subhanahu wa ta'ala. Kweli kabisa biriko biratahurika. Hamari ico giti cyashuhudiye cyangwa cemeje Muhammad ko ari intumwa y'Imana gute? Wa muntu rero ndacabandanya wa muntu yule mtu akasema nani anaye kushuhudia kwa hayo uyasemayo? Okay. Ati ninde aguhishurira ivyo uvuga we Muhammad? Intumwa y'Imana Muhammad iramubwira iti mti ule
umva intumwa z'Imana zafise ubushobozi bukomeye cyane bwo kuvugana n'Imana burya Muhammad aca bati kijya giti kijya kiraza kubwira wampishuriye ko jewe ndi intumwa y'Imana ko n'Imana kwiye gusengwa rimwe rudende ati iki giti wa mubedu yabiramutangaza cyane igiti nico kimbwira ko byukuri wowe uri intumwa y'Imana ebana mutume intumwa y'Imana Muhammad aca werekeza urutoki tinguriya ngikiriya kiriya giti urakira kiriya giti kiri hariya wa muntu aravuga ati igiti kweretego ure muti ukaja cagiti gica kiraza kirandukana n'imizi wa muntu atakugira ubwoba igiti kirarandutse kiraje cagiti kimaze kuza kiraza yagarara n'imbere yiwe intumwa y'Imana Muhammad acabwira cagiti ati mubwire rero gira no muntu ico jewe ndi urumva ko ari igitangaro gikomeye cyane wa cagiti gica kiraza kiti ati wewe Muhammad uri intumwa y'Imana kandi nta nindi Imana hari kuye gusengwa by'ukuri kiretse Imana imwe rudende ati nawe Muhammad uri intumwa y'Imana kibivuga inshuro zingahe zitatu Muhammad wewe uri intumwa y'Imana kandi nta nindi Imana hari kuye gusengwa by'ukuri kiretse Imana imwe rudende wa mugabo biramutangaza cyane acarabo aba umusilamu nawe aravuga ati ashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammad rasulullah. Sawa kabisa biriko biratahurika nk'ico n'igitangaro Yesu atakoze aho igiti kirandukana n'imizi kikaza imbere y'intumwa y'Imana kikavuga mu mateka ibiti bisanzwe bitavuga igiti kikaza kikavuga ati ashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadur rasulullah. Biriko biragaragara kabisa n'igitangaro kinakomeye cyane ndumva bimeze neza cyane ego kabisa ndumva ibintu biriko biragenda neza cyane kandi dukoresha umwanya basi tubwire nka kimwe gusa kugira ngo abantu babandanye batahura hari gitangaro benshi bakunda kuvuga ko Yesu yagwijije ibyo kurya imikate ngo aragaburira abantu imikate ngo barya barahaga abantu 500 n'amasamake n'amazi mu bugeni ngo bwikana mu bugarire yahinduye mu imvinyu nivyo tugira turambega Muhammad nawe wakoze ibiki byagenze gute intumwa y'Imana Muhammad abasangira ngendo bari kumwe igihe yarateye inzara bamaze gutegwa n'inzara ahitana hari udusoro tuwiri turimwo vibaba si ndusoro cyane tubakuri ni nko dufuniko tw'ibintu twari ko intete z'ingano zikeya cyane intumwa y'Imana Muhammad aca zisabira kugisabisho bica biragwira biba byinshi abantu bararya barahaga barenga 80 cyo ni gitangaro cyaho Muhammad yagwijije ibyo kurya abantu bararya barahaga abantu 80 baze naho kuzana biro bibiri by'umuceri wo kugira ngo igaburire abantu 80 byo kugura kwibagaburira birumvikana Yesu ngo yagwijije imikate n'amasamake abantu bararya barahaga ngo ibyasagutse ngo begeranije ibiseke 12 Muhammad nawe abantu 80 kudufuniko tubiri kangereranye n'udufuniko tw'agacupa k'ifana kuzuye ingano Muhammad nawe aradusabira kugisabisho turagwira abantu 80 bararya biriko biragaragara kabisa intumwa y'Imana nawe Muhammad ko yarakomakomeye cyane nawe ni gihangange mu bihangange by'intumwa z'Imana. Hariho n'ikindi gitangaro gikomeye cyane Muhammad yakoze kijanye n'ivy'amazi kuko Yesu yagiye ngo ahindura amazi mvinyu umva yikoreye inzoga nubwo yaciye ababwira ati sinzongera ko kwino mizabibu gushika nzonywera umutobe wazo mu bwami bwa data. Hari abantu batemera ko mu ijuru tuzojya ngo tunwe muga Yesu yabwiye tuzonywera mu ijuru umutobe nico naco abantu bakimenya. Umutobe bivuze ngo nta kuboregwa nakugene ko umutobe ntuboreza. Oya mu ijuru ndumva bizaba bimeze tuzonywa ibinyobwa bitaboreza ni bimwe mu byo Muhammad yabonye Imana yamweretse mu ijuru ivyo navyo tuzobishira mu kindi cigo abantu babibone mbega mu ijuru hari iki mbega mu muriro hari iki abazoba bari bizoba bimeze bite ko twararose intumwa yagiyeyo irabitubwira ivyo tuzobibereka. Ikindi gikurikira gikomeye cyane intumwa y'Imana Muhammad yakoze yaragwijije amazi ati kuyagwiza byagenze gute si kuya vita vya Hudaybiyah hari intambara zabereye ahantu hitwa Hudaybiyah raze hari mu bugaragwa. Vita vya Hudaybiyah Naam. Sawa kabisa. Muri ntambara ya Hudaybiyah abantu barakubiswe n'inyota y'amazi. Inyota y'amazi abantu igomba no kubica raze mu ntambara kurirukamo abahakanyi bakwirukako uri kubemera ubategera kwemera Imana imwe rudende nawe bakakubwira ati ivyo vy'Imana ntavyo dushaka reka tukwice abantu barafata inko baragwana ibigwanisho byari ico gihe miheti biki kiriya gihe urazi ntambara no mu Burundi zabaye hagati y'ibibazo nyene by'ababiri mu bantu no ku ntuma y'Imana Muhammad byarabayeho aho bamugwanya ngo abantu ntibatahura Imana imwe rudende intambara rimaze gushuha abantu harageze akarere kose barabura amazi bamaze kubura amazi bacagenda kwa Muhammad Muhammad uri ntuma y'Imana urazi turi nyuma yawe nta kundi twe turi bubigenze mpaka duha amazi tu intumwa y'Imana Muhammad araraba abantu bamukikije aravuga ati none bigende gute intumwa y'Imana Muhammad yarafise igikombe gitoya cyarimwe amazi yo gukarabagira senge
rakara nkajya kagopo gatoya intumwa y'Imana Muhammad ikintu yakozejemo intoki amaze gukozamo intoki ziwe ziduza mu kirere amaze kuziduza mu kirere amazi aracucubuka ava mu ntoki ziwe maze abantu baranywa baroga abantu barenga 1500 bari kumwe nawe baranwa baroga bari kumbagazamwo urumva ko Muhammad yacitse robine mu ico gihe iki ni gitangaro Yesu atakoze ni gitangaro cyakozwe n'intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Okay, abakozi ba Dawa TV Burundi mubandanye mukora subscribe, abone, comment na share na partage kugira ngo noneho ibintu ibandanye bitahurika tuko turumva ibitangaro vyakozwe n'intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Babantu rero bose barafise ico kibazo cy'ibitangaro vyakozwe na Muhammad turumvise bitari bike. Nibaze ko umwanya uza kuba udukundiye n'ibisumbi bitwari kubironka inshallah. Kuri ubwo rero reka tugarukirize ngaha. TV Burundi ukuri kw'ivyanditswe mu bijanye n'ijambo ry'Imana.